n'umunsi turinjira ibwina kuri po ya mbere umugore yatahuye icari n'umugore yagiriwe ubuntu n'umugore yasobanukiwe n'umugore yamenye icari nk'uko Imana yamuremye umuremyi wiwe n'umugore yashoboye gutahura kubw'ubuntu bw'Imana icari nk'uko Imana imubona yashoboye gusobanukirwa umugambi w'Imana mu kumurema. Imana ishimwe cyane. Hama yakira icyo Imana imuvugaho. Imana ishimwe cyane gusumba icisi rimuvugaho, gusumba icyo kahise kamuvugaho, gusumba iki kibano kimuvugaho, gusumba icyo aheherereye hamuvugaho. Kuko umugore asanzwe agenda yumva icisi imubwira. Rero uko isi igenda irahindagurika niko agenda nawe ahindagurika, ariko hari icyo Imana yavuze ku mugore kimurema. Imana ishimwe cyane. Twarabonye ko umugore ari ishusho y'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu Itanguriro 1:26 abari muhinga bw'ivyuma dushireho iyi mirongo yose, iyo tudashobora gusoma muyandike. Itanguriro 1:26 kugeza ku 27 haranditswe ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Haleluya. Imana mu butatu, Imana mu bwuzure irivugana nk'Imana imwe mu rudende, iravuga ati tureme umuntu tubumbe ikibumbano, ariko icyo kibumbano kigira ishusho ryacu muri twebwe. Mu yandi majambo, jewe nk'umubumbyi ngiye kubumba ikibumbano. Hari abazogaragara ko ari barebare kuko umubumbyi abumba inkono uko ashaka. Hari abazogaragara ko ari bagufi. Hari abazogaragara bafise inzobe. Hari abazogaragara arabera, abandi arabirabure. Ubwiza bwanje bugiye kugayangana mu buryo ngiye kubarema, ariko abo bose ngiye kurema ngiye kubarema nciye mwivu. Mu yandi majambo ngiye kubabumba, ariko hari icagaciro bose bazohurizako. Haleluya. Hari icagaciro bose bazobahurijeko, bazoba bafise ishusho ryanje muri bo. Ntabwo dusa. Imana nk'umuremyi mwiza yaturemye tudasa, nka kujya ukora jardin agira amashugwe atandukanye kandi yose akaba meza. Nka kujya umubumbyi ashobora kubumba inkono, akabumba amatasi, akabumba ibikombe bifise uko bitandukanye, ariko byose bikaba byiza, ariko uko byubatse bikaba bisangiye uburyo bwubatswe. Turi abantu bafise ubudasa, ariko uburyo twubatswe indani muri twebwe hari kidasanzwe. Hari ishusho y'Imana muri twebwe. Kubw'ishusho y'Imana riri muri wewe, birashoboka yuko ukorana n'Imana nawe ukarema. Icyo nicyo kidutandukanya n'ibikoko. Icyo nicyo kidutandukanya n'ibyaremwe byose. Ni byiza, hari ibikoko bikomeye, hari ibikoko bisa neza, ariko nta cyaremwe na kimwe gifite ishusho y'umuremyi kiretse umuntu. Kandi kuko dufite ishusho y'umuremyi, birashoboka yuko tuganza. Niyo mpamvu umugore arashoboye kuganza, ariko adakuyeho urutonde rusanzwe ruhari Imana yashizeho mu isi. Kuko Imana yavuze ngo umugabo n'umutwe, urashobora kuganza nk'umufasha mwiza ashoboza umugabo. Kuko tuzibona ku munsi wa dimanche, urashobora kuganza aho uherereye mu kazi. Nubwo hariho patron canke patron, urashobora kuganza. Imana ishimwe cyane. Mu kibano cawe, nubwo ho bariho nyumba kumi chef de quartier, birashoboka kubera ishusho y'Imana iri muri wewe, hari ibyo ushobora kurema bishasha.
unkundire ndakubwire yuko wa mukobwa uri kuranyumva, wa mama uri kuranyumva, birashoboka yuko hamwe n'Imana urema bishasha. Birashoboka kurema bishasha ivyo mama wawe n'ivyo abavyeyi bawe batigeze barema, wowe ukarema bishasha mu rugo rwawe. Urashobora kurema bishasha mu kibano cawe. Ishusho ry'Imana mu muntu niryo riha agaciro umuntu. Ibisige biravuga ngo nimubwire abaremwe bose yuko bameze nk'amashugwe, uyu munsi akayangana ejo agakabirana. Rero agaciro k'umugore ka mbere sugu sayangana. Nubwo ivyo tutabishira inyuma, mu kanwa ababo k'abakenyezi n'abigeme bisumbuye biyandikishije, tuzovuga ku bwiza bw'inyuma n'ubwiza bw'imbere, la beauté intérieure et la beauté extérieure. Imana iremera ivy'akaranga, ariko unyemere ndakubwire mwige muri hano, muma muri hano, ubwiza bwawe si ubw'inyuma cyane cyane, si ugusangana kw'inyuma cyane cyane, ahubwo n'iryo shusho rikugira mwiza. Niga mu mashuri y'intango, niga mu kigo gise, iryo shure ryari ishure rya congregation y'abaporoti, ahantu ntari buvuge kubw'impamvu z'akazi. Hariho umudamu w'umupasteur yari mwiza, jewe ndamwitegereza nabona ari mwiza cyane. Ico gihe abagore bato bato basa n'abagezweho, uko bavuga ubwiza je niko namubona. Kugezaho nigeze gucokoza abahungu biwe twigana, duterega mwebwe niyo mpamvu mashengere yanyu mudakeneye amashusho, kuko mama wawe nka mama Pasteur arahagije vraiment ku buryo yokwitwa umuvyeyi neza mukamucako. Ni mwiza, asa n'uwiwacu amanitse. Narakunda kwiba nkamwitegereza. Umunsi umwe ndanyotegwa, nyotewe cangenda gusaba amazi. Ngiye gusaba amazi, umukozi arambwira ati rindira gato ndaguha amazi. Yirukanga kumuha amazi yo kunywa. Nza mbona huye n'uwo mu mama, aramujyagagura ibintu ntumva kuko nari kure. Aramujyagagura ibintu ntumva, mugace nibaza ngo namakosa y'umukozi yari yakoze, ariyo mpamvu amujyagaguye. Sinibaza ko amujyagaguye kubera jewe, kuko nabonye atuye agakombe ka plastique mbona kamushikuye hamubwiza. Nabona kuri uwo mu mama sinashobora kwibaza yuko ari umumama atoshobora gutanga amazi. Hamaje candegera, ndamubwira nti mama naka, abakozi baragorana. Kera rero twebwe nivugira nk'umuntu nyene, isi taranyigisha ikiri ku mutima nico nivugira. N'abakozi baragorana, buriya twebwe iwacu n'abakozi dukoresha, wihangana. Nza numva aranyishe ngo uzanwe niki, cyebwe ndanje gusaba amazi. Anyishura nabi, arantuka, ambwira amajambo mabi. Kera twe tuzi yuko abana batemererwa kuja mu mpango ari abana bitwa ibirobezo, abana bo mabarabara. Kinambwe ni jisi dikirobezo, ni kwishure, ni kwera ni namazi ahari kandi ndanyotewe kandi ndi ku miti. Ndamubwira ariyo nanje gusaba amazi gusa. Acarantuka ambwira amajambo mabi, ariko arantuka kaka visage keza, kagasura keza. Mu mwanya muto ca ndakabonamwo, kuko twebwe tukiri batanu twakuriye hariho ibitegwa, amafruwi, ibiti bitandukanye, hama inzoka zari nyinshi mu rupange wacu. Hanige za nzoka ziti bifata mbeba, hanige twazisanga zinjiye mu nzu canke zikinjira muri berceau y'umuhererezi wacu. Rero twari tumenyereye kubona inzoka kenshi, mugabo ntaco zagira abana. Rero arambwira nabi ku buryo kaka visage keza, nza mbona agahindutse inzoka imwe mu nzoka nabonye mu nzu. Hama nguma ndamura, barambwira ngo kuri kurandaba. Ndamubwira nti nukuri mwiza, ariko kuri kusa n'inzoka nabonye muri sari wacu. Ariko wari umutima uri kuravuga.
haraheze imyaka myinshi, hari mu 90 na kangahe, ariko mbabwiza ukuri ni hari mu 90, hari 80 na kangahe, kuko niga mu mwaka wa 5 primaire, ngira aho bari nko muri 80 combien sindavyibuka neza, ariko vy'ukuri n'ubu ndacamubona uwo mu mama ntakiriho, amindukana akayoka gutya, ndamubona gutya, kuva ico gihe bwa bwiza burahera. Unyemerere mwige muri kuranyumva, unyemerere mama uri kuranyumva, unyemerere muntu uri kuranyumva, wa mugabo wa musore, ubwiza burengeye ubwiza Imana yashize muri twebwe ni ishusho ryayo, ni ishusho ryayo. Nibwo bwiza umugabo wese yifuza mu rugo rwiwe. Nta mugabo atifuza umugore afise ubwiza bw'imbere, nta mwana n'umwe atifuza kugira nyina afite ubwiza bw'imbere, nta muvyeyi atifuza kugira umukazana afise ubwiza bw'imbere bugaragaza ishusho ry'Imana, nta mupasiteri n'umwe atifuza kugira abakenyezi bafite ubwiza bw'imbere. Ubwiza bw'imbere buri n'agaciro, n'ubw'inyuma bukenewe, ariko ubw'indani butuma ubw'inyuma bukayangana gose. Sinzi kurahura n'umukenyezi mwiza cyane, ariko kubera agahinda kenshi ko mu mutima, tureka ivyaha kubera umubabaro mwinshi wo mu mutima, ugasanga uko ateye uko asa ni mwiza, ariko agahinda wamubonana ukabura ubwiza bwose, nubwo yisiga ukamenya ntaca, nubwo avuga ukamenga ariko aracira umururazi. Rero ubwiza tuzobugarukaho turi twenyene, kuko buri relatifu. Mu Migani 30 nari mu murongo w'10 n'abatwashiraho, ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore aroranye ninde yomubona. Aya majambo yavutse umugabo yari afise abagore 700 officiere, kuko yari umwami, yaricaga akize, yakora ivyo ashaka. Yiha umugore wa mbere agera kuri 10, agera kuri 30, agera ku 100, mu nyuma ashikira 700 araruha. Ariko arondera umugore aroranye, yarageze ahashikira n'abirabure bo muri Ethiopia, kandi umenga niwe havuye akunda, ngira wowe yaragerageza basi kuwumwira kuwuroranye. Abinzobe, abazungu batandukanye, ariko ahiga umugore mwiza. Mu nyuma amaze kuruha arondera inshoreka 300, kandi abazi inkuru za Salomo, abagore nibo bamuhitanye, ko nibo batumye ava ku ngoma bakwegera n'umuvumo abana biwe. Iyo nyota yo kurondera kunyugwa n'abagore yarayibutse. Aravuga ngo mu nyuma yandika igitabo yigishijwe, aravuga ngo umugore aroranye ngo ameze nk'amabuye y'igiciro. Mu yandi majambo, umugore aroranye n'umusanga mw'ibarabara, umugore aroranye isi iratubesha ikatwereka ko ubwiza bw'umugore ari ubwo kutugira amasanamu ahazira ry'abagabo b'ivyigenzi. Niyo mpamvu abigeme benshi n'abagore benshi usanga mwambika ubusa canke mugakoreshwa ibintu kugira ngo muhaze ukwifuza ko ababona. Mu yandi majambo, ugasanga umwigeme n'umugore ntagifise agaciro Imana yamuremeye ku bwiza kw'imbere, asigaye ari igikoresho, asigaye ari kimwe muri decor, asigaye ari un objet, uri kimwe mu bikoresho, uri kimwe. Umugore n'umukobwa ameze nk'akawiski, umukobwa cyangwa umwigeme ageze aho amera nk'urumogi, atanga feelings, ariko si cyo twaremewe.
twaremewe umugambi w'Imana mu kurema umugore. Imana yaremye umuntu ku murongo wa 27 ngo Imana irema umuntu ari uburyo bubiri, umugabo n'umugore. Igihe Imana yaremye umuntu afite ishusho ryayo, yari umuntu ari umugabo kandi harimo umugore indani. Ukwiye kumenya ko agaciro kawe uri ishusho ry'Imana mu isi. Imigani 11 umurongo wa 22 handitswe ngo akazuru. Ku murongo wa 30 hari Imigani 31:10-30 avuga ngo akazuru karabesha. Ngira abayuda ubwiza bw'umugore ngira bwara akazuru. Iyo Bibiliya kwandika abakongomani bari kuvuga ngo canke abaganda bari kuko abandi bafite n'ibibazo n'ubuzuru bari kugira ati iyo Bibiliya kwandika abazungu bari kuvuga ngo agataye ka hashi murayibona hashi guca ukaringana neza atakina kimwe kivyimba canke kimanuka guca. Niyo mpamvu ubwiza bugaragara n'amayobera, umugani w'abandi amayobera matagatifu, kuko biratandukanye naho uherereye. Iyo Bibiliya kwandika umurundi nawe sinzi ivyo ari kuvuga, hari abari kuvuga iki. Reka tubireke twivugira abo handi abakure ngo akazuru karabesha ngo ariko umugore aroranye ni washimwa. Mu yandi majambo ubwiza bw'imbere buraha agaciro umugore ahaherereye. Imigani 11:22 avuga ngo umugore w'akazuru gusa cyangwa umugore yirabura neza cyangwa umugore w'akayobe keza cyangwa umugore w'agataye keza cyangwa umugore mwiza serotwa ariko atazi kororanya. Mu Gifaransa avuga ngo dépourvu de sens. Umugore w'igifu, umugore atagira mu mutwe, umugore ajagajaga ibintu, umugore atagira gahunda ajaganya ibintu, umugore atagira gahunda ngo ameze nk'ingurube yambaye ihereni ry'inzahabu ku zuru. Bigeme muri ko muranyumva, isiriki jahabi, harageze aho tugaruka tukamenya agaciro Imana yaduhaye, kuko agaciro k'isi kagenda gahindurwa n'ibihe. Mu myaka ya kera hari ibintu umuntu atarondera kuko yabona ari byo bigize umukobwa cyangwa umukenyezi. Nta wongereza inyuma, nta n'uwongereza imbere mvuze igikiriza, nta n'uwongereza iminwa. Hari kimbuga ngurukana bumenyi n'amateleviziyo harabongereza iminwa. Mu minsi yahera nagiye mbona umugenzi wanje w'umudamu yavyaye konse ngo ufise imisonga mugaba hanze kuko meruka kugira chirurgie y'igikiriza canje. Ndagabanya ndavuga n'umuvyeyi yonsa wari ubusuragabanya ngo cyane cyane nkondera Afrika. Mugavuba naho nabonye ibirenze ari byo vyita umva iyi si zotutera ibizunguzungu kuko izotujuragiza nitutakira icyo Imana yavutse. Ubwiza ku mugore dépourvu de sens, umugore w'igipfapfa, umugore atazi kuroranya ibintu, ngo ni nk'impeta y'inzahabu, apana ya za mpeta za fake, yambitswe inzahabu, yambitswe ingurube.
ingurube yambaye impeta y'inzahabu ku niko umugore wese w'igipfapfa ameze. Umugore nk'ishusho ry'Imana ni ikintu ciza isi yaronse mu isi. Nico cya kabiri. Imigani 18:42 handitswe ngo uronse umugore aba aronse ikintu ciza. Mu yandi majambo, uronse umugore aba ahuye na accident nziza. Nuko birivuga niba ari ikintu ciza n'uronse umugore, bisigura ngo umugabo aronse umugore aba aronse ikintu ciza. Abana bafite umugore nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, abana bafite umuvyeyi w'umumama ni ikintu ciza cyambere. Abana bafise ubarera nubwo toba yarabavyaye myiza ngo ni ikintu ciza. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vyumvikana neza ko umugore ntabwo ari joie, ntabwo ari akanyamuneza k'umwanya muto. Isi yerekana ko umugore atera akanyamuneza k'umwanya muto. Niyo mpamvu ushobora kwisanga wa mwigeme canke wa mugore ugezweho ejo akagukuranwa n'uwundi nka kujya bakuranga impuzu, kuko wafashwe nk'umunezero ariko utafashwe nka bonheur. Iri jambo ry'Imana nirivuga ngo celui qui trouve une femme trouve la joie. Kuko joie cyangwa umunezero hari ukuntu uboneka ukongera ugahera, ariko uronse umugore ngo aba aronse bonheur, bisigura ngo ni ikintu kigumaho. Imana ishimwe cyane, ni ikintu kigumaho. Ntukemere wa mukobwa we kuko uracafise amahitamo yuko urongorwa n'umuntu aza kugufata ko mini joie, akanyamuneza k'umwanya muto. Nekagira umugore muri kino kibanza yogira umuhabara ngo akugire nk'umwe mu kavinyu k'umwanya muto, utera umunezero w'umwanya muto, aba gutesheje agaciro, aba kumanuye hasi. Kuko ntitwaremewe kuba akavin cyangwa umuntu atera akanyamuneza k'umwanya muto, twaremewe kuba bonheur. Niyo mpamvu wa mukenyezi we ukwiye kumenya ko tu es le bonheur. Birababaje rero ingene abagore barindire ko abagabo aribo babazana bonheur mu ngo, ugasanga umugore yarashishwe yaranukiwe ngo umugabo yarantwaye bonheur yose. Ni kutamenya umugambi w'Imana mu kukurema. C'est toi le bonheur de ta maison. Mbega mwoba mwaragiye mu nzu z'abapfakazi n'inzu z'intabwa, mugasanga abana barezwe n'umumama umwe bafise umunezero, barira ku masiniya, bararyohewe, kuko umugore c'est le bonheur, ni umunezero. Guturindire ko uwo hanze ari wazana umubonheur, guturindire ko umugabo wawe ari wazana bonheur, ahubwo ni wowe wagizwe kuba le bonheur. Uronse umugore aba aronse bonheur. Bisigura ngo kugira bonheur y'urugo rwabibeho harimo uruhara rw'umugore. Erega abantu b'Imana dukorana n'Imana mu kurema. Imana ishimwe cyane. Erega dukorana n'Imana mu kurema. Mbe murazi ngene vyagenze mu kurema? Aya makuru murayazi. Imana yararemye ibintu byose byiza. Imana iragenda irema imisozi myiza cyane nka kugira kurasirikira cyangwa ugiye muri nature. Irarema ibikoko byiza. Imana ubwayo nyene iriha
iriha amanota iravuga ngo ni vyiza. Ihejeje kurema umuntu iravuga ngo ni vyiza cyane. Ariko mu nyuma Imana ikigira evaluation, ikirisubiramo. Iravuga ngo si vyiza ko uyu muntu yibana. Hariho agafinisyo kabuze. Mbe murabona umuntu yubatse ikizu ciza canke yaguze ikizu ciza, wacitegereza ukavuga ati ikizu vraiment kiraboneka yuko cubatswe n'umugabo. Kuko ucitegereje ubona umugabo afise umutwe kandi ukabona n'inoti. Ariko ukabona hari ikintu kibuze, kubera atakarangi, kubera atagushariza. Imana yari yararemye ibintu byose bikomeye bivuga ubumana bwayo, bivuga gukomera kwayo, bivuga ububasha bwayo, ariko habura agafinisyon. Habura agafinisyon. Ikiravuga ati ibintu byose naremye ni vyiza kandi vyiza cyane, mugabo harabuze agafinisyon. Ikiraza ikire mu mugore. Umugore yaje ari finisyon. Sizi kuragenda mu nzu nziza ugasanga karangi keza, ugasanga hasa neza, ugataha ahantu iyi nzu vraiment uretse ko igaragaramwo kwitanga kw'aba bantu, ariko iraryoshe kubona. Imana yaremye umugore kugira ngo ahinduke igitsibo cy'ivyaremye byose. Turi urugori rw'ivyaremye byose. Byari byinshi vyiza, ariko umugore yaje nk'igitsibo. Unyemerere mwigeme muma muri hano kuranyumva, nawe mupapa uri hano, nawe musore uri hano, tumenye umugambi w'Imana mu kurema ikintu cyose. Niho uzomenya neza yuko umenye neza umugambi w'Imana mu kurema ikintu, umugambi w'Imana uzocukoreka. Imana ishimwe cyane. Amen. Hariho ibintu byica ishusho ry'Imana mu muntu. Mvuze mu muntu mvuga mu mugabo no mu mugore. Abanyefeso 4:31 bahadushirireho. Duhere ku mirongo wa 30. Umurongo wa 30 uravuga ngo nimukababaze mpwemu yera. Saint-Esprit, mpwemu w'Imana muri twebwe, ni Imana muri twebwe. Bisigura ngo ishusho ry'Imana rikeneye ubusabane n'Imana. Kino gihe rero abagore ntibakwiye gusabana n'abapfumu n'abaprofeti. Iki ni igihe abakenyezi n'abigeme n'abagabo ariko baranyumva mukwiye kwagura ubucuti bwanyu na mpwemu yera, kuko niyo Mana iganje muri kino gihe cya none. Niwirukanga mu bapfumu, hari impwemu izinjira mu mpwemu yawe ikica ishusho ry'Imana, nubicukwiye kuba. Ariko mpwemu yera ngo yaratanzwe mu bafise umubiri bose. Birashoboka rero yuko ubwiza bw'Imana bukayangana muri wewe, kandi iyo ubwiza bw'Imana bukayanganye muri wewe no hanze buragaragara. Kandi Imana ishimwe ko mpwemu yera atari uw'abagabo kandi atari uw'abagore. Umugabo wese afise mpwemu yera arakayangana, n'umugore wese afise mpwemu yera arakayangana. Muri kano kanya ngire nibwira umugeni wa Kristo, umururazi wose. Hariho abagore umenga iminsi yose bama banyoye vinegre. Vinegre sinzi ko muyizi mu Kirundi ni iki? Inkarisha. Hariho abagore iminsi yose umenga bama banyoye inkarisha, kandi bakibaza neza yuko iminsi yose kuba bafise amertume, kuba bafise umururazi bituma atamuntu abagendera hejuru. Ugasanga iminsi yose avyuka umenga vinegre, yanyoye vinegre kiramujigita.
abana bose bazi ko se nyina yuzuye vinegre, abakozi bose bo mu nzu ni vinegre ikora gusa nta kindi. Ivyo byose ni imigera. Umururazi ni imigera yica ishusho y'Imana muri twebwe. Urazi umugore nubwo yoba yambaye inzahabu, nubwo yoba yambaye baze, nubwo yoba ari mu muduga mwiza, mu minsi yahera hari umuntu yambwiye ngo uramwibuka nakaye, asigaye agendera mu kijipe, mu kiduga cyiza, kandi araberewe muri cyo, ngo ari kiye gisohotsemwo yo ari wa wundi nyene, aba yashishwe, aba yanukiwe, umengana umukonvoyeri wacu. Kandi ari gwiwe. Hariho abagore ukaba ushaka gukayangana. Rega abantu b'Imana, hariho ubutunzi bw'Imana Imana ikubiki, kuko nuriho kugira ngo uherekeze umugabo. Ni nayo mpamvu mutazopfira rimwe. Nuhari kubw'abana bawe nubwo ari wowe bavyaye, mu minsi mike barundi baraza babatore, kandi usigare ubakumbura ubatelefona, mbeko mwampevye. Burya n'abana ufise sabawe, urashaka kunyishura ukavuga ngo je n'ivyari abahungire nkubwire rero nibo bambere, nibo bambere batazoboneka, kuko barakeneye kugubaka neza. Hariho ubutunzi, hariho umugisha Imana yakubikiye, Imana yiteguye kuguha, kugira ngo icyo yakuremeye gishitse. Hariho provision, hariho ibidasanzwe, ivyo so atakubikiye, n'ivyo nyoka atakubikiye, n'ivyo nayo wanyu batakubikiye, birengeye amatongo. Imana yiteguye kugushira mu nzira, ariko irakeneye umuntu ari bien dispose, irakeneye umuntu afise umutima, afite ubwiza bw'imbere atavyonona. Erega nta nzahabu bashira ku ngurube, hari iby'agaciro Imana ihaba agaciro. Uti hari abapagani benshi, yego ni Imana igira neza babi n'abeza, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha n'uvangamwe umubabaro. Hariho umugisha utavangamwe umubabaro Imana ishaka guha umuntu wese ari hano, ariko Imana irakeneye umutima. Rero amertume, umururazi. Hariho abagabo bazi neza yuko iyo bagaragaje ko bafise umururazi ariho bubahwa. Ubwiza bwose bw'umugabo wabukuvuyeho, bw'ubuvyeyi wabukuvuyeho. Animosite, kujingitwa. Ukisanga umugore atambaye na proteze y'amenyo, umenga misi yose yamarika ajya imisaya. Naho wo kwisiga makeup, naho ushiraho agatushi, birica ubwiza bw'imbere. Erega ubwiza bw'indani bw'umuntu nibwo butuma umuntu aca. Ubwiza bw'indani bw'umuntu nibwo butuma umuntu abegwa. Ubwiza bw'indani bw'umuntu nibwo butuma umuntu agira agaciro. Uburaki, ukisanga umugore yamana uburaki n'umukobwa yamana uburaki, je narashishwe, ntatwenga, yamana ishavu, kandi akavuga ngo je narananukiwe. Vy'ukuri uri n'ibibazo biruta ivy'abandi vyotumye unukirwa. Yo
uretse indyarya zizokwegera nta bantu bazima bazokwegera umugore yanukiwe kuko umugore n'umuvyeyi abantu bose bashaka kumwisanga abakuronderaho ibyawe n'abaguhema nibo bazokwegera ariko umugore yanukiwe atuma abantu bose baja kure yiwe n'abana biwe ntibamukeneye kubera uburaki nigiki wahuye naco hariho abagore benshi hariho abigeme benshi bahuye n'imibabaro myinshi n'agahinda kenshi ariko no munsi batamba bagatwenga bariya abagore bose bari hano batamba danse moderne suko vyose bigenda neza umugani wa muririmbyi suko vyose vyarangiye ahubwo nuko banyuzwe ariko wewe bari bagende batambe shamerewe neza nushobora kuba bamwo kubera iki kibazo sivyo wahuye navyo ikibazo n'umutima wawe kuko hari ivyo nahuye navyo hari n'ivyo mbamwe wewe uhura navyo woca umusazi hari ivyo yahuye navyo wewe uhura navyo woca uvuga uti Mana mbabarira ugasanga bigeme barakaye atanarasiyo mutanga iwanyu ugasanga umwigeme yashishwa ahantu hose aratukana no kw'ishure no mu kazi atakimugoye ikibazo sawo muhura nabo ikibazo ni icawe cyo mu mutima none kariya kana ko mu rugi wanyu gahora iki ugasanga gatonyi ka warakariye umutima warakarangije ni wakavyaye nukarihira pamperse nukagabure mugabo uririgura karandamura afite uri n'ikibazo kinini cyo mu mutima unyemere ndakubwire mama ndakubwire mwigeme ibibazo sivyo vyaguhinduye ahubwo ikibazo ni mu mutima wawe gutongana gutukana ugasanga abakozi bose barababibwiranye hari ahantu ugenda utwaye umuti ukomeye kuko uzotukwa ibitutsi vyose n'ivyasigaye kuri Yesu ni wowe uzobitukwa uratukana kandi uzi neza yuko iyo utukanye niho abantu baca bakwemera ninde yaguhenze erega mu nzu y'Imana niyo kolone y'ukuri c'est la colonne de la vérité Imana ishime ko bitari hano ariko hari ahandi biri kandi uko n'ukuri mugabo byarigeze gushika ugasanga n'abigeme n'abamama bari muri kohara cyangwa muri groupe de louange baratukana yo mbega badoratrice we batukana ntariba rivamwo amazi asosa n'ayarura umukozi mufitaniye programme y'akazi nawe ukamuhemba ntutegeza kurandamura abakozi bose ukoresha ntutegeza kurandamura abo muhuye ariko uzi ko ivyo vyose ari byo bituma wemerwa nta numwe akwemera ahubwo uri umuntu wo hasi aciriritse kuko abantu bose baciriritse niyo bakora ivyo umukobwa canke umugore yitahuye hari ibintu adakora ni nk'umugabo yitahuye ntatukana ubuciriritse ufise agaciro ka hasi umugabo n'umugabo w'umushinga ntahe avuga ijambo ritsima ankora umwe ntatukana nk'abagore badakijijwe kuko twe ntitutukana hamwe n'inzigo yose ngire nkubwize ukuri yuko inzigo ibabaza wewe uyigiriye abandanya abaho inzigo yica ubwiza bwawe bw'imbere
uwo wagira inzigo ashishikara kuberwa, ashishikara gusa neza, ashishikara gukorera Imana, ashishikara mariage yiwe, ashishikara yivyarira, ashishikara atunga, ashishikara aroranirwa, et la vie continue. Inzigo igasigara yica nyeneyo. Nimba hariho umugera mubi n'inzigo, nimba hariho kansere mbi n'inzigo, nimba hariho iriseri, abantu bose musi ibibazo vy'ama iriseri, ngire mbabwire ufise inzigo ababaye gusumba we. Ngiye kurangiza kuri iri jambo. Uri kintu ciza cabonetse misi. Sinzi abakubwiye ko uri mubi. Imyaka myinshi cyane ndi umwana muto, nahuye n'umuntu umwe mu muryango nuba avuga ijambo, avuga ngo muri aba bana ndabonye umwe mubi, kandi by'ukuri sinari mfise akaranga ngereranije nabo tuvuka. Kuva ico gihe shira mu mutwe wanje ko ndi mubi, kandi ubwo bubi nishizemo ko ndi mubi buce buratinda, bugiye umaze buce buratinda kuko yanyishe mu mutima. Ca ndaba na mubi kwisura, nzobereka amafoto, ndaba mubi biragaragara. Erega nta muntu mubi mu mutima wa mwiza inyuma, kiretse ufise ica kuronderaho wenyene. Nukuri ndaba mubi inyuma, sico gusa ndaba na mubi ndani. Nakora akazi ko kugwana. Imana ishimwe yuko ishavu rindenze gose. Papa yorora inkoko zitekereza, hama ibintu vyari bikigenda neza, twarazirya kenshi. Rero naca mbu wa mbere azica imitwe nkumva ndaruhutse mu mutima. Nari njejwe kwica imitwe, guca imitwe y'inkoko, izosi y'inkoko misi yose, kandi nkumva ndaruhutse. Kubera igitelemake narabwiwe ko ndi mubi, ubwo we buratinda burakora mu mutima. Niyo mpamvu wa muvyeyi ntukabwira umwana wawe ko ari mubi. Mbega ufatiye kuki kugira uvuge ko ari mubi? Umwe mu bana banje yarigeze kumbwira kera kiri muto ngo mama, ngo je sindi mwiza. Nabwiye nti ababikubwiye bose bagwaye amaso, kuko icambere usa nanje. Oro je ndazi ko ndi mwiza, gute wewe woba mubi kandi usa nanje? Uri mwiza birenze, ubona ububi n'utazi kubona, kandi vyaciye binahinduka. Nawe arabizi ko ari mwiza. Rero unyemere ndangize kuri iri jambo, ndarivugisha umutima. Uzigene nakize, narakijijwe, hama ntangura gusoma Bibiliya yose. Muri Zaburi 139 ni jewe nahisomeye, camura n'ijambo rivuga ngo ndagushima Mana ko wandemye, ko ndi kiremwa ciza. Je suis une merveilleuse créature. Narisomye mu Gifaransa. Somye que je suis une merveilleuse créature. Erega uko nsoma ijambo ntangura kwibona ndi mwiza. Je suis une merveilleuse créature. Ndaba mwiza ku buryo n'uwo twahura ngira nyihenze akambwira ngo uri mubi, ijambo ryamaze kubivuga ko ndi mwiza. Ibisigaye wowe uri kuravuga ni kinyoma, nta bindi. Kuva ico gihe nizeye ijambo ry'Imana ribivuga, kandi maze kucizera bwa bwiza bwaraje, canke sinzi uko vyagenze. Ico nzi gusa ijambo rifite ububasha. Mwige muri kuranyumva, muma muri kuranyumva, uri kintu ciza isi yaronse, kuko uri ishusho y'Imana muri nosi. Umugabo wawe womenya agaciro kawe, umugabo wawe niyo subira kubona biriya byose, womenya ko agaciro k'umugore arakindana, yohora abona ishusho y'Imana muri wewe.
abana bawe waha agaciro k'imbere ishusho ry'Imana, bobona ikintu ciza mu muryango. Ivy'isi ivuga vyose vyotakaza agaciro ukawukimaze, kandi umaze kuba ikintu ciza wokorana n'Imana mukure mu rugo rushasha, wokorana n'Imana mukazana impinduka mu kazi kawe, wokorana n'Imana mukozana impinduka. Ngire mbabwire hariho ubuntu budasanzwe muri bino bikorana, hariho ubuntu, ariko unyemerere wakira ubwiza bw'Imana, wakira ubwiza bw'Imana, wakira agaciro Imana yaguhaye k'ishusho ryayo muri wewe. Umenye kuri ikintu ciza gisumba amafaranga urugo rwawe rwaronse, umenye kuri ikintu ciza gisumba ko waravyaye mu rugo rwawe. Ntabwo agaciro k'umugore ari kuvyara, kuko ni twebwe tubundikiye ubuzima. Ntabwo agaciro kawe ari ivyo utanga, uri ikintu ciza ko ufite ishusho ry'Imana. Uyu munsi womenya agaciro kawe, wokwemera Imana ikagukora ikagutunganya, hama ubwiza bw'imbere bugakayangana n'inyuma. Ibisigaye kuko Imana isigaye isa nawe, ikigushirira imbere vyose vyose vyose, kuko hari ibintu Imana ishaka gutanga. Hari ingabire Imana igira itange, hariho amatara Imana igira itange, hariho n'ubutunzi Imana igira itange. Erega narabibariwe, hariho n'abantu beza Imana igira ishire mu nzira zacu, ariko hariho abantu Imana itazoshira mu nzira zawe kuko uri mubi. Itegerezwa kubashira kure yawe ugira ntubice. Rero emera ube mwiza, Imana ishire mu nzira zawe ivyiza. Hari ibidasanzwe Imana igira ikore. Haguruka duhamagara ubuntu bw'Imana buduhindura, hama ivyiza vy'ubwami biduhindukirire. Imana ibahezagire.